Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 31 kigara mu mwaka wa 2022 kaze mu makuru ya nyuma yo muri uyu mwaka wa 2022 mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu yarihaye ububasha bwo kugena icyo amafaranga avuga ko aheruka kwishurwa n'abari bayanyonoye azokora ngo nukwivanga mu mabanga atajejwe bivugwa na Leonce Ngendakumana icegera c'uburongo uyu mugambwe Sawanya Frodebu ahamenyesha ko ico gikorwa kitari mu mabanga yashinzwe umukuru w'igihugu. Kuba sentare y'akarere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yaremeje ko ikiringo c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza cahonyanze amategeko ngo bigaragaza ko iyo sentare itigenga ahubwo ikoreshwa n'abansi b'u Burundi. Muraza kubikurikira murano makuru turaza no kubabwira ibijanye n'ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence bubandanya bwimonogoza mu gihugu nka cose uretse mu gisagara ca Bujumbura hasa n'aragahengwe. Aya n'ayandi ni mukanya isase mukanya n'inkuru imwe nk'ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu yavuga muri politike aho umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiriza sentare ya Afrika y'ubuseruko kuba yakoreye ku mabwire y'abantu bamwe batifuriza neza u Burundi mu kwemeza ko ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza cahonyanze ibwirizwa shingiro y'u Burundi. Taraye bishikirijwe na Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yari kagirana n'abanyagihugu mu ntara ya Kirundo uyaramuswe igihugu muri kino gihe akaba yanagiriye kamenyesha ko ivyo ataco bivuze nari gatigeze amenyeshwa ibijanye n'ugo rubanza kurikira Evariste Ndayishimiye. Ikibazo cha sentare ya Afrika y'ubuseruko yavuze ikiringo ari cyaje kwije je gushika ntibaranyandikira kete ngo barindungikire ndaribone mugabo nababwiye ko hariho abantu bagifise imitima mibi bazi yo baca niyo badaca kugira ngo barabaze igihugu je gushika uwo mugabo nta notification barashikanira mugabo reka dufate tuti nivyo ndabaza ikibazo murazi cyari cyo ubwigenge bw'igihugu. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rirasa n'ibwirizwa shingiro rya Tanzania, rirasa n'ibwirizwa shingiro ry'u Buganda, rirasa n'ibwirizwa shingiro rya Sudani y'Epfo, rirasa n'ibwirizwa shingiro rya Kenya. Mbwira rero iyo sentare ingeri zoshobora kuza irasesangura ingingo y'ibwirizwa shingiro ry'igihugu bigakunda bijya bikwereka ko harimo akantu nta gihugu gifise uburenganzira byo kuja kwiga ingingo y'ibwirizwa shingiro y'ahandi. Ivyo rero mweba muze muramenya politike hariho abantu bazi gucengetera bazi gukoresha abandi n'abacamanza Burundi bo ntibakoresha nimwe mubivuga none abo bahandi ntibatokoresha kugira ngo babe barahahamura abarundi barahahamura je simpamuka. Umukuru w'igihugu yaranishuye ku kibazo kijanye n'abakaboko badasiba gusahura igihugu. Evariste Ndayishimiye akaba yarahumurije abarundi abamenyesha ko woshaka kwiba mu kigega cy'igihugu atoro nkamenera uretse abikika inyuma y'ibiturire. Aha nabo nyene Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko nabo nyene babahagurukiye kuko ufashwa heza agasezererwa burundu mu mabanga arimwo hambavu yuko atakazi kandi na kamwe ka leta aheza ngo asubire gukora n'ubunyene. Evariste Ndayishimiye ndabwiza ukuri muri Burundi nta ndongozi nimwe ishobora kwiba no muri yo numwe ngo bikunde. Dufise amategeko yugaye neza nico cyo muzosanga ni biturire igiturire wagitanze n'uwagihawe baranwinga bose uzobonera ku gikorwa cyakozwe nabi niho tumenya ati haratanzwe igiturire. Rero jewe nagize ico bita gushakashaka gushikaho ntora ndavuga nti none nko mbaye sentare nkaruca ndaruca gute nico gituma mubona uwo mfashe wese amahera ncangaruza kuko icambere yandongozi bwira ujya mudandaza ngukamvuga uzokwibonera agaca nwinga mugaga cafatwe nanje bya bintu y'amahera ntutayaza leta gufata we wari ifi niho rero mubona uyatora hanyuma uvuze ngo nje mu rubanza hajya nuko abantu twahora dufata ibintu bijanye no guca urubanza ndabakarorero ka mpanda navuze nti fata yuko
yari igiturire umushyize imbere y'intahe yuko indongozi yari bijejwe yari igiturire aracabwira ati nakiriye kwa kangahe cyangwa niki cyazawe nande yakimpereye hehe urubanza n'ibicibwa ari cyabo uwo yakimuhaye nta n'uwuzi n'igihe yakimuhereye ntuzi ingena ngana ntiyumva ko bagutsinze porokirera acataha uti sawa uti nta ngorane rero atari ivyo rero basi wafashe ibintu minenegwe igihugu kirahomba yo ati meya kurupa ati jewe nanje ibi nabibonye ndasavye imbabazi ati ndabona ko nasamaye ndigisamaye ukoresha kodiye ukoresha code penal ukoresha droit administratif umudongozi w'igisamaye umucangahe ugiza mucajya wahoje nayo cikorera ni kimwe iyo rumaze kuboneka neza ingene bimeze cyambere amabanga y'igihugu ntazasubiramo bijyara y'igihano cyambere ciza ujya muntu muzobona yirukanywe mu gihugu nta mabanga azosubira kuronka ikintu cyitwa destitution niyo abari ndongozi ishaka amahoro ntizikore gushikaho uvuga ndi destitution. Tukivuga ibijanye n'ubunyonyezi bukorwa mu gihugu ngo gukurikirana abanyonyeza amatungo y'igihugu no kwishyuza amafaranga batwaye kugira agaruke mu kigega ca leta nibiri mu vy'umukuru w'igihugu ajejwe ivyo bishikirizwa n'icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu ibakaba bishikirije inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avugiye ko amahera angana n'umuriyaridi w'amarundi yishuje abanyonyeza itunga ry'igihugu agiye gukoreshwa mu kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari. Leonce Ngendakumana avuga ko amafaranga agaruwe mu kigega ca leta umukuru w'igihugu atabubasha yategerezwa kuyagirako kuko hari habajejwe gushira mu ngiro imigambi ya leta ari naho ayo mafaranga akoreshwa. Mu bisanzwe amabanga y'umukuru w'igihugu arazwi aranditswe neza mu ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi nta na hamwe handitse ko umukuru w'igihugu ategerezwa gutoza amakori amatagisi canke kwishyuza gukurikirana bibye kwishyuza bari imyenda ibyo bikorwa si by'umukuru w'igihugu byo ni ibikorwa bya leta n'izindi nzego zirahari ni nyinshi kandi ziragenda gukora kurangura ibyo bikorwa. Ico umukuru w'igihugu akora ajeje cyane cyane ni gutegura umugambi nyamukuru yisunze ibyo yemereye abanyagihugu igihe yaba ariko ariyamamaza igihe yaba ariko aritoza arabwira ati nimwarabuka muntoye nzorangura ibi nibi hanyuma ibisigaye bica birangurwa n'ubushikiranganje bunyuranye kuko uwo mugambi nyamukuru rero cutuma ubushikiranganje nabwo butegura imigambi mito iyo migambi mito nayo icituma hategurwa uwundi mugambi leta irangura ku mwaka uwo mugambi nawo uburimwe imigambi myinshi imigambi nyene mito ugaca urangurwa hisunzwe amafaranga atogwa n'inama nshinga amateka n'inkebuza amateka kugira ngo akoreshwe mu kurangura iyo imigambi maze kwemezwa n'amafaranga atogwa umukuru w'igihugu abahejeje ivyiwe aca agenda akaja hejuru ya vyose shobora kuja muri ivyo bintu cyo kuvuga ngo ariko arishuza bibye ariko arakurikirana bibye ariko aratoza amakore ariko aratoza amatagisi ngo agomba akoresha kuri biri ibyo leta irangura biba vyanditswe muri uwo mugambi mpejeje kuvuga bivuye muri ya migambi mitomi niko bimeze. Ibi bica bisigura yuko leta idakora yisunza amategeko yisunza amabwirizwa niko tisunga amabwirizwa kuko bisunza amabwirizwa vyogenda uko nyene ndio atisunza amabwirizwa rero bica bigora. Nari nababwiye mu ncamake y'ano makuru igitoro cyo mu bwoko bwa essence kirabandanya gukena mu ntara zitandukanye aho kibonetse naho imirongo iba miremire ibiheza bigatuma ibiciro byo kwiyunguruza biduga. Ni inkuru ya Dani Claire iratwumva. Kuri uyu munsi wa gatanu sitasiyo gusa niyo yari iri kiratanga igitoro cyo mu bwoko bwa essence ku masitasiyo arenga 15 asanzwe akorera mu ntara yose ya Gitega hakaba nabiri amaze igihe yarugaye. Kuri uyu wa gatandatu naho gushika isaha 6 z'umurango sitasiyo zibiri gusa nizo zariko ziratanga essence. Ico bikoze imirongo y'imiduga n'amapikipiki y'abarondera ico gitoro iba miremire cyane hakaba n'abatonda ariko kigaca gihera batararonka. Eka hari n'abarazi imiduga ku masitasiyo kugira kije babe mu bambere kuronka ariko kandi hari n'abatondekesha imiduga bumvise inkuru yuko station runaka ihavironka essence
ivyo bikaba vyabonetse no kuri uyu wa gatandatu aho hari abatondekesheje imiduga n'amapikipiki imbere ya station Mogaz iri muri quartier Shatanya mu gihe batari bazi ko ikamyo yazana ico gitoro ihava ishika. Rimwe na rimwe hakaba abatonda bagataha uko baje bahebuye ko ico gitoro kiri buze. Ivyo biruko mu gihe abafise ivyuma binywa essence badasiba gusaba ngo kiboneke nk'uko biri kuri mazutu. Bobo bavuga ko cofuma kiduza igiciro ariko kikaboneka vyoroshe. Zimwe mu nkurikizi z'ikena rya essence n'ibiciro vyo kwiyunguruza vyaciye biduga kandi bikaza birahindagurika. Ubu abaduga bava i Bujumbura baja i Gitega bari mu muduga mutonya witwa Probox bakaba bariha hagati y'amafaranga 220 n'ibihumbi 30 nk'uko bivugwa n'abaduze imbere y'isaha 6 zo kuri uyu wa gatandatu. Ni mu gihe igiciro ca leta ari 8,000. Bamwe n'abandi rero bavuga ko ikena rya essence biva ahanini ku kubura amahera y'agaciro yo kukirangura. Ivyo bikaba biruko mu gihe umukuru w'igihugu yari yemeye ko ivy'igitoro agiye kuvyifatira mu ntoke. Mu misi ya mbere kikaba carabonetse ariko camaze umwanya muto. Dani Claire iratwumva arakenuye naho yari hatari hake igitoro ari umuzi wibuye mu gisagara ca Bujumbura aho ngo hatanguye kuboneka agahengwe ariko naho biruko ku masitasiyo atandukanye y'ishirahamwe ya Petrol hoho nta nima riharangwa. Ni nk'uko twateguriwe na Elvis niyo mwongere. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu igitoro cyariko kiratangwa ku masitasiyo atari make yo mu gisagara ca Bujumbura na cane ayari ku nkengera z'ico gisagara. Abanyagihugu bo muri ico gisagara bavuga ko ubaragahengwe kuko abakirondera bagihabwa atamisunikano. Igitoro kweri biriko biraza henshi bariko baratanga imirongo miremire twibaza ngira nko mu ndwiza bigenze neza mwe baguma batanga ukunyene imirongo izoba yaheze kweri hariho imirongo mugabo ubu nta minigani ihari kandi si miremire uvyotuma. Yamara rero amasitasiyo atari make ari hagati mu gisagara nta gitoro ariko aratanga muri kino gihe nk'uko umunyagihugu abivuga. Izi ziri ku mapereferi zitari za Interpetrol nizo zifise naho nyene si zose urumva ni nkenke mugabo uravye paraporo y'ingene vyahora vrema izindi zirafise inka ya Interpetrol muri centre ville nta gitoragira. Kuri uyu wa kane ishirahamwe Regidezo rikaba ryamenyesheje ko ryinjije mu gihugu amakamyo atari make yuzuye igitoro. Iryo shirahamwe rikaba ryagiriye ko rimenyesha ko intambamyi zahora zitera ikena ry'ico kidandazwa zakemutse burundu ivyo abanyagihugu bavuga ko badashoboka bizera. Elvis niyo mwongere mu vyaranze ibisata nkoramutima mu buzima bw'igihugu uyu munsi tubayagira ku bijanye n'igisata c'uburimyi ubworozi be n'ibidukikije. Igisata cagiye kiravugwamo hanini indwara z'ibitungwa ikena gifumbire hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ido nido na Eric niyo nzima. Mu gisata c'uburimyi gitunze abatari bake muri kuno kwezi kwa Kigarama haribonekeje udukoko dutera mu mirima y'ibiharage be n'ibigori mu bice vyo mu kiyaya c'Imbo hamwe no mu bumanuko bw'igihugu. Utwo dukoko tukaba twari tugizwe n'impongwe hamwe n'ibifyera nk'uko bivugwa n'abarimyi. Ivyo bikaba vyaje bikurikira izindi ngorane zari zibonekeje mu gisata c'uburimyi nyene zari zigizwe n'ikena ry'ifumbire ya fomi ubwa mbere hacaniyongerako ikena ry'imvura mu gihe abarimyi bari bageze mu gihe c'iteragira. Ikena ry'ifumbire ya fomi ryatanguye kwibonekeza cane mu mezi ya mbere y'umwaka wa 2022 abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye bavuga ko barindiriye ifumbire basavye amasahera mu nzira. Ico gihe abenshi bamenyesha ko bari baramaze kwishura iyo fumbire ariko baja kuyisaba bamwe barayibura mu gihe hari n'abandi bahabwa nkeya kuyo bari barishuriye. Ni kibazo cagoranye imyidogo y'abanyagihugu ivugwa mu gihugu cose mbere n'umwaka ukaburangiye hari bamwe mu banyagihugu bavuga ko batigeze baronswa ifumbire bishuriye. Ikena ry'imvura mu bice vyose bigize igihugu ryavugishije benshi kandi uruzuba mu gihe c'iteragira ibiterwa bikuma yariyo marira ya bamwe mu banyagihugu bo mu mihingo itandukanye. Iryo kena ry'imvura gibonekeje no mu bindi bihugu bigize akarere Uburundi buherereyemwo byatumye hari bamwe mu banyagihugu babona ko umwaka w'irima ubabereye imfagusa. Iyo mvura yakaze ikabangamira igisata c'uburimyi muri uwo mwaka yanavuzwe kandi no mu vyerekeye ihindagurika ry'ikirere aho imaze gutangura kugwa hari hamwe yahejeje igwa nabi yonona ibitari bike kiretse imyuzurira yagiye iratera mu bice bimwe by'igisagara ca Bujumbura no mu ntara zimwe hagiye haribonekeza imvura nyinshi yagiye iragwa nabi inzuzi ziruzura zigahitana imirima
imirima amazu y'abantu inyubako rusange nk'amabarabara ibitaro eka n'ibindi mu gisata c'ubworozi ingwara y'inyonko yo mu kiyaya ca Rift yaribonekeje mu mpera z'ukwezi kwa kane ituma aborozi bahombera ingorane zabashikiye mu gihe kandi bamwe muri bo bari bakivuga ko itegeko ryo kororera mu mpongore ryari ryatanguye gushirwa mu ngiro muri munyonyo umwaka wa 2021 ryari rikibagoye gushira mu ngiro. Iyo ndwara y'inyonko yo mu kiyaya ca Rift itarizwe n'aborozi yatanguye kwibonekeza mu ntara za Kirundo na Ngozi ikigendera kwira no mu zindi ntara zigize uburaruko bw'u Burundi zagumye ziza imbere mu zibangamiwe n'iyo ndwara. Hakurikiyeho ingingo zafashwe n'ubushikiranganje mu byo buraba harimo ubworozi nk'izijanye n'iyugagwa ry'amasoko y'ibitungwa hamwe n'ibagwa ryavyo mu bice iyo ndwara yari imaze kwibonekezamwo. Havuye hazanwa icanco kuri iyo ndwara. Isekeza ryo gucandaga riba ryatanguye mu kwezi kw'indwi uno mwaka. Mu ntango z'ukwezi k'umunani umugwi wari ujejwe gukurikirana ivyo ndwara hamwe no gushiraho uburyo bwo kuyirinda wacimenyesha ko birekuriwe gusubira kubaga ibitungwa. Hampande iyo ndwara yabangamiye cane ibitungwa vy'inka haribonekeje n'indi yateye ingurube. Hari mu ntango z'ukwezi kwa Gidugutu aho mu ntara za Bururi, Gitega, Muyinga na Rumonge iyo ndwara y'ingurube yibonekeje. Hamwe haranategetswe mbere k'ingurube zidasubira kubagwa bitewe n'iyo ndwara mu ntumbero yo kuyigwanya. Nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko. Uno munsi tukagaruka ku vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yamenyesheje ko atamurundi acicwa mu gihugu aho ivyiyumviro vyiwe vya politike. Ku isoko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Nta bwicanyi bufatiye ku vyiyumviro vya politike bukibaho mu Burundi. Evariste Ndayishimiye yarabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uwa wa gatanu. Bamwe mu banyepolitike ariko siko babibona. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 31 Kigarama mu 2022 twatumiye umunyepolitike Frederic Bamvuginyumvira. Mukanya turaja mu idonido y'iki kiganiro muri ko mushikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Kuri uwa gatanu igihe yaha ikiganiro abamenyesha makuru n'abanyagihugu mu ntara ya Kirundo, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi bifatiye ku vyiyumviro vya politike bitakibaho mu gihugu cy'u Burundi. Ico nababwira nuko duhuye umunsi Uburundi buri mu amahoro meza kandi amahoro atanga icizero yuko ari amahoro arama. Namwe nsuzuma ndaba ububegito ubugizi bwa nabi buba mu gihugu ndaraba nsanga nta bugizi bwa nabi bufatiye kuri politike buriho muri iki gihugu. Ubugizi bwa nabi usanga bubaho usanga ari umusuma, usanga ari abantu bihorahorana bapfa iki canke kiriya, uzosanga ni nko mu ngo umugabo n'umugore batumvikana ugasanga umwe arashagurisha uwundi abapfa amatongo. Ivyo nivyo tubona umuntu ariko araraba ubwicanyi bufatiye kuri politike nta buboneka mu gihugu na gatoyi. Frederic Bamvuginyumvira arongoye urunani rwa politike rutavuga rumwe n'ubutegetsi Sefor Arusha we wabona ko iyo mvugo irimwe agashinyaguro. Frederic Bamvuginyumvira atanga uburorero bw'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi canke abahungutse bagandagurwa atakindi bazira atari kutaba mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Nagirana ndamumenyesha yuko iyo mvugo atariyo. Uwitwa Nyandwi Ferdinand yarahungutse ava mu Rwanda yishwe tariki 26 z'ukwezi kwa Munyonyo uyu mwaka, yicwa n'abapolisi n'umukuru w'imbonerakure. Uwitwa Claude Nzeyimana w'irango nawe yari umambre wa mugambwe MSD yishwe mu kwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2021. Lionel Niyonsaba wo ku Musenyi Ibubanza w'umusenere nawe nyene yarishwe uyu mwaka. Pascal Co yitungiye yarahungutse avuye mu Rwanda tariki 3 zo kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2021, nawe nyene gushika n'ubu ntibazihe irengero kuva ahagaritswe tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020. Rero twagira tubeshuze iyo mvugo kuko barimo aravuga uko ntashobora kuyumvira ingene abamwumviriza ababo bariko baratotezwa n'umugambo uri ku butegetsi bicwa n'umugambo
n'imigambi iri ku butegetsi ingene bababara. Ku bwa Frederic bamvuga inyumvira iyo mvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahubwo isasira indava ubwo bwicanyi igaha impigi n'ababukora. Yarimo aravuga uko byerekana yuko bitanamubabaza kandi ko bitazohinduka bizoguma biri uko nyene gushika na ryari. Yarimo aravuga uko yavuze wenyene yuko atamisi heze atoye ko hari akarwi k'abantu bica ngo bakagirizwa ngo bakagiriza ko ari leta bica kandi ngo ako gakorana n'abajejwe umutekano. None abajejwe umutekano saba leta baca bitwa bande? Nico gituma adashobora kuvuga mwene ivyo. Ahejeje kuvuga biriya nta kwezi guheza agaca avuga ibi nta mu mwanya ungana uko bavyita kugira indimi zibiri canke zitatu sindazi ngene zingana. Igihe bwakura ko ibihano bamwe mu bategetsi ba leta y'u Burundi mu mpera z'ukwezi kw'icumi muri uwo mwaka w'2022 ubumwe bwa Buraya bukaba bwasavye iyo leta kwikubita gashi mu bijanye no kubahiriza agateka k'abanyepolitike no gufungura abapfungwa ba politike. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 31 Kigarama mu 2022. Mwari kumwe na Emile Nibasumba. Ndabakengurukiye nongera ndabipfuriza umwaka mushasha muhire w'2023 naho mu mwaka uza Imana ibishatse. Cyari ikiganiro ku isoko. Arakoze Emile Nibasumba. Ni nonga amakuru mu kirundi twabateguriye kuri wa 31 Kigarama mu mwaka wa 2022 aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri, bakoze n'abagenzanje bafashe gutororokanya no makuru nabashikirije. Nibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi abashikira tagatosi. Joseph Muzaneza niko ndabashikiriza nkaba ndabike banuye ndabipfuriza umwaka mwiza muhire mu banyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha.